Mwaramutse abandi nabo mwiriwe nizere yuko meze neza aho muherereye hose. Ni Olivier na Nathalie twongeye kubaha ikaze muri iki kiganiro cya Baho. Kaze muri Baho. No kuri dutewe iteka ryo kubakira. Umudamu yanyandikiye arambwira ati ni ukuri mesaje ndayironse hageze kuko nari mu kuva mu rugo, nagira mve mu rugo. Arambwira ati byankoze ko mwanyuguruye amaso ntahura umugabo wanje, ndashobora nanjye kwitahura ntahura n'ibintu byinshi. Rero ndavuga nti Imana nimba twarateguye kumbure n'iyi conference ya Zoom kugira uyu mugore wenyine umwe wenyine ashobore kuguma mu rugo, ashobore gutahura umugabo wiwe, ariko kumbure n'umugabo wiwe ashobore gutahura umugore wiwe, bihinduke mu rugo, abantu bashobore kubana amahoro. Iyo turiko turavuga baho ni ukuvuga iki? Baho si ukubaho gusa. Mu gifaransa kumbure birashobora kuba bisona kurusha, c'est vivre et non survivre. Hari abantu umenga barasurviva mu buzima, ni nkaho umenga barindiriye ko Yesu aza kubatora ariko bashishwe mu buzima, cyangwa barindiriye ko bapfa ngo batahe ariko bashishwe mu buzima. Yesu yaje ngo turonke ubugingo busagutse. Ubwo bugingo nibwo agomba yuko ubamwo mu rugo iwawe, ubamwo mu kurera abana bawe, ubamwo mu kazi ukoreramo, ubamwo mu ishengero iwawe. Nimba wumva yuko utari kurabaho ubwo buzima buri epanui, ubwo buzima bw'umusesekara muri Yesu, ndagomba ngo usubire wicare uvuga uti Yesu ni hehe ntariko ndaviva selon ta vérité, ntariko ndaviva bihwanye n'umuco wawe, kuko wowe mpamagarira ubuzima busagutse. Wowe wavuze ngo uzonyizera ngo azoronka umwidegemvyo. Mana ndagomba kuba muri uwo mwidegemvyo. Rero mubandanye mudusengera nk'uko twabibasavye, kandi natwe turabasengera. Ni ukuri turasaba ngo Imana itransforme ubuzima bwanyu, ariko inabahindure, ibahindure intumwa za transformation aho mubaye hirya no hino. Ni ukuri rero yari ukubashimira. Tunasara barangiza kuri novuga iki cigwa turi tumaze mw'iminsi ku bantu b'abamama n'abapapa barera abana bari bonyene ku bw'imvo zitandukanye twagiye turasubiramwo, kumbure kuba ari abantu bahukanye canke kuba ari abantu babuze abo bubakanye, ari abo bita abapfakazi, baba veuve canke abaveuf mu gifaransa, canke ari abantu bafashwe ku nguvu ugasanga batwaye inda, canke n'izindi mvo zose tutazi ariko zituma twaranavuze n'abantu bafise nk'abagabo canke abagore bakorera mu mahanga canke kure, ugasanga yaho bari, ugasanga barababona nka rimwe mu mwaka canke gatatu mu mwaka, peu importe, canke baheruka kera. Ivyo navyo ni ibintu bikunda gushika, ni ibintu bikunze gushika. Twagomba rero gusa n'abasozera tuvuga tuti ni igiki umuntu yohotena mu byo twavuze vyose. Nagomba kuba Nathalie abaramutse hama adushikire ku ngingo. Ndabaramukije kandi no kuri nkuko revyaje kubivuga, n'ubuntu twagiriwe kubona twarababonye kenshi muri Zoom, batwishuye batuganirije. Jewe ndazi yuko iyo uhuye n'umuntu nk'umuganga exerce encore, n'ubu ntibisigura ngo nta-exerce mugabo hari igihe wahura n'umuntu watabaye wakuye ku gise akambwira ati muganga yo waramvyaye, warantabaje, waramvyaje, warankuye mu imanga. Rero nukuri ndabizi yuko hari igihe uhura n'umuntu ugasanga wamufashije, iteka risubire ku Mana vy'ukuri. Nukuri niyaba Zoom nivyo radutwara umwanya, organisation n'ibiki, mugabo nivyo byashoboye gukora ku muntu umwe gusa, biragahabwa icubahiro. Imana ihabwa icubahiro kuri ivyo. Rero nkuko rivyaje kubivuga, twashaka kugira nka resume y'ivyo twaduruka kuvuga ku vyerekeye abavyeyi barera abana babo ari bonyene, batari kumwe nabo babavyaranye ku mpamvu canke imwe canke iyindi. Rero ubwa mbere na mbere ikintu ubanza gutahura si umuvumo. Ndizera cane yuko nukuri birashobora gushika kubera igihe canke ikindi ushobora no kwadopta, ugasanga ukurera n'abana batari na gwawe, abo mu frère canke umusore, ugasanga nta kundi warabatwaye canke umufasha akiri muto, ukura muri si umuvumo. Hari igihe ushobora kutuvuga ati Mana ibintu ntibishoboka, ce n'est pas une malédiction.
uwo mwana ahubwo afise niba kuba nagufise iruhande genda bita yuko ari n'umugisha kuba ufise au moins une personne akurera. hari ababuze bose navyo birababaje n'iyindi contexte tuzobivuga mu izindi situation, ariko le fait déjà kuba uhari ari anagufise wowe uri umuvyeyi ufise uwo mwana ushimira Imana uti Mana ndashima base ko nanje ndi ngaho. Donc si umuvumo kandi Imana ishaka kubana nawe ibe un partenaire iri beaucoup plus impliqué niko novuga. Kenshi iyo muri kumwe n'uwo mubakanye mwibaza ko abana mubarera muri babiri, ariko uri wenyine kuko twabivuze uri conscient ko ukeneye Imana. Rero ahubwo uri muri situation quelque part une plus grande bénédiction yo gutabaza Imana kurusha twebwe. Kuri ico kintu Nathalie yaravuze, ariko aravuga yuko atari umuvumo, kujya bakunda kuvuga i Bujumbura ngo ni gashindi. Nagomba kubabwira hariyo abantu usanga barabuze cyane cyane nk'abantu b'abaveuve cyangwa abaveuve, usanga barabuze ugasanga la belle famille barababaye, nivyo barababaye ko babuze uwabo, ariko ugasanga iryo shavu baragiri gutako nkaho umenga ni wabiciye umwana. hariyo umuntu natarigeze kumbwira bazinanye yabuze umugabo, hama inabukwe araza aramubwira ati ni kubera ko atari wowe wapfuye. urumva mukiriyo atani iminsi iheze, murumva ko ari ikintu kibabaza cyane, ni ikintu kijyana mu mutima. hari nabo kumbura ubonye ntibigikaze rwose, ariko hariyo novuga amaregiyo amwamwe aho usanga bagerageza no guforsa uwo mugore kugira ngo atwagwe n'uwo bavukana n'umugabo yashengeye. ugasanga rimwe na rimwe bamutwaye amatungo yose barayamutwaye, ukamenga nta n'icyo amaze mu buzima. ho hagize Imana mbi, nkoresheje terme abantu dukunda gukoresha nta Mana mbi, iyo agize amahirwe mabi n'ay'amahirwe, ariko muravyumva ugasanga ntibanditse, ni kuvuga ntibasinye, uca usanga n'ibintu byose babitwaye. ugasanga uwo mugore cyangwa uwo mugabo byashikiye, nubwo dukunze yego kenshi n'abagore, uca usanga daboro kubura umuntu yumva ko ari umuvumo, yumva ko ari ibara. rero uca umenga ibintu byose biririye nawe umenga ni ikivumo ahubwo kirenze urugero, yumva yuko yumva yopfa, yumva yuko umenga ibara ryaraguye. kandi kenshi na Satani aguma asongera mu matwi akubwira, ashishota akubwira akwereka ati raba icyo ukoze ko cyose ibara riragwa, ikintu cyose wegereye iraba, none abo bana ni iki. nagomba kubabwira yuko ntabwo ari umuvumo nk'uko Nathalie yamaze kubitubwira. hama ikindi naco ni uko Imana yacu Bibiliya itubwira ngo izi ihereza imbere y'intango. imbere y'uko ikintu gitangura Imana ibizi uko gihera. nicyo gituma ugiye kuraba muri kahise k'isi ukaraba kumbure naho wowe uherereye, hariyo abagore bafashwe nabi barabuze abagabo. twavuze bishikira kenshi abagore, mumbabarira abagabo baba bari muri situation nk'iyo, vuga cyane cyane ku bagore kubera culture tuvamo turazizi. wasanga baraburabujwe, barafashwe nabi. nagomba kubabwira ugasanga muri abo badamu ni ukuri barabaye nk'ibikoko, barakoze mu buryo budasanzwe, bakiyadapta muri izo situation nubwo basufra. mugabo ugasanga barashikanya abana hakomeye, abo bana bakavamo abantu bakomeye. mu nyuma bamwe baba bataye ukamenga baragarutse, nk'aho umenga bagarutse kurekupera cyangwa kubisemba. donc nagomba kubabwira ngo Imana ntibura uko ibigenza, yama ifise uko ibikora, yama ifise inzira zayo. nicyo gituma nagomba kubaremesha mwe muri ko muraca muri ivyo bihe. bene data, twarabivuze tubivuga duciye bugufi kuko ni situation tutazi, ariko nagomba kubabwira ngo Imana izi iherezo imbere y'intango. Bibiliya iravuga, Dawidi ariko aravuga muri Zaburi 139 aravuga ngo nguhoraho uranzi. urumva
ngo tumusonda etumukone ngo mana uransesa kandi uranze uziyicara ryanje uzihaguruka ryanje ijambo ntiriba rirakwira rirashika mu kanwa kanje yuko we uhoraho uburize urumva akavuga ati nkiri mu runda ya mama mu rusoro mu nda ya mama ngo warunze ngo kandi n'iminsi yanje yari yanditse mu gitabo cyawe imana irakuzi niyo detaye umve bibiri tubwira ngo umushatsi wose imana irawuzi ni ukuvuga uri terima precieux mu maso y'imana ku buryo n'umushatsi wawe uwuzi rero iyo umushatsi wawe uri kurusokoza burya baratubwira yuko hari imishatsi myinshi ngo igendera isigara ku gisokozo urumva nturabura itiro ngo hari imishatsi yasigaye ku gisokozo 3 cyangwa 10 cyangwa 20 none nimba iyo situwasiyo iri simple itakubuza itiro situwasiyo ikubuza itiro imana yitayeho gute urumva ni urugezo rukomeye rwose irayitayeho hinga mpenatari nawe ni ukuri kenshi nuko nk'uko byaje kubivuga twama twibaza yuko imana itatubona cyane cyane ko uraca mu bibazo bidasanzwe icyo nashaka no kwibutsa umuntu wese ari muri iyo situwasiyo ni uko ni imana de la première de la seconde de la troisième de la quatrième de la cinquième chance ntizoguta hari igihe n'ibyo ushobora kwibaza uti je vraiment je nigize muri situation et des fois wanarize uti bon je suis quand même pour quelque chose même si ufisemo uruhara entre guillemets ni imana iharira kandi ni imana yirura kandi ni imana inagufasha mu gutera imbere mu guhaguruka mu kwavansa ego uzogwa kenshi d'ailleurs abantu banagutwenge ntibanagutahure ariko uko biri kose niwizigira imana izokuzamura ikuvyure kuko c'est le Dieu de plusieurs chances abantu bashobora kuvuga ati bana waturuhishije muga kandi nukuri barafise liberté yo kuvuga ko barusha kuko nta n'imbaraga bafise zo kukuruhura urashobora kubaruhisha bakanahunga nta ngorane ariko imana niyo ntishobora kuguheba donc ni ya mana izokubona izobiza amafaiblesse yawe nkuko twamitwe turavuga y'amafaiblesse y'amatemperament yose twabonye hari igihe ushobora kufise temperament ugasanga kubera impamvu ubuzima wanaciyemwo biranakugoye peut-être no guhaguruka uranashavuye uciye n'ibivumvuru bijana ahandi nukuri hari igihe wumva umenga urarushe ariko imana c'est le Dieu de la première de la deuxième de la troisième de la millième chance hari n'igihe même la culture idashobora kukwemerera la deuxième chance ugasanga umenga baraguze muri case ya veuve ou veuf divorcé uri muri iyo case femme seule mère célibataire c'est surtout pour les femmes bishika kuko la culture muri rusange d'ailleurs mu bihugu byinshi irafavoriza abagabo ikabaha quand même facilement la première la deuxième la troisième la quatrième chance birorosha ariko mumenye ko même si c'est vrai tu es une femme devant Dieu igikenewe nuko d'abord umenye icuri wirugwa ubohoka unakira iyo mibabaro yose waraciye mu twigeze kuvuga yose natareke aravuga kuri ico kintu c'imana ya deuxième chance bice binyibutsa inkuru ya Naomi hamwe na Rusi Bibiri iratubwira Rusi yaramaze kubura umugabo wiwe aho bari baragiye mu mahanga Bibiri iratubwira yuko yaciye yifatanya na inabukwe Naomi aramubwira ati aho uzoja niho nzoja mwibuke ari umunyamahangakazi ariko aramubwira ati aho uzoja niho nzoja imana yawe nizoba imana yanje igihugu cawe nico kizoba igihugu canje aramukurikira ibaze yabuze umugabo akiri muto inabukwe na wabura abahungu babiri muri abo bagore babiri novuga ni nkaho ubuzima wamenga burahagaze ariko Bibiliya itwereka yuko uko ari babiri bajyana ivyo vyizigiro kuri iyo mana nyene Bibiliya iratwereka rero yuko Rusi yagiriwe amahirwe le Dieu de la deuxième chance ahura n'iyo mana nyene isubira imukonekita ku mugabo yitwa Bowazi yari umutunzi umva yahereye aje gusoroma ahantu ivyo abakozi biwe basize ahera kuba umuntu aje gutora ivyo abantu basize ahereza kuba inabuja wabo ariko ikirenze iconyi ari mu bisekuru vya Yesu iyumvira donc le Dieu de la deuxième chance umunyamahanga yemerewe kuja muri genealogy ya Yesu
ni ikintu cy'igitangaza. donc nicyo gituma mvuga nti imana ni imana ya deuxième chance, ntibura uko ibikora. hari ikindi nacyo hari zaburi nagomba natali adusomere y'ijana na 21. Psaume 121 de 1 à 4. Je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. imana ishimwe cyane. urumva ngo urarira isirayeli ntasinzira ntakoma urugohe. hama bibiri ikavuga kuri uwo murongo yatanguriye ko ni umurongo nkunda cyane. atubwira ngo iki? atubwira uhoraho yibutsa ngo hadusomera gatoya ndakunda ngo je lève mes yeux vers les montagnes d'où me viendra le secours. mu kirundi baravuga ngo ndunamurira amaso yanjye ku musozi ngo mbe kugutabagwa kwanjye kuzova he. kenshi iyo umuntu ari muri situation nk'iyo ari wenyine ariko ararera umwana, ndazi hari abantu bari muri situation yayindi iri desastreuse irenze urugero, ararangamiza amaso akaraba hirya no hino, mbe kugutabagwa kwanjye kuzova he. nagomba kubibutsa ngo ugutabagwa kwawe kuva kuhoraho yaremye isi n'ijuru. nicyo gituma ari byiza yuko duhanga amaso iyo mana. kandi n'ikindi ni uko burya aho uraba attitude yawe ni determine aho uzoshika. niba waba uri wemeye yuko igicu ca depression c'umubabaro c'ingorane kikugumako, uzogumaho nyene. ariko ntibisigura yuko naho waciye mu mubabaro udashobora guhaguruka. hama hari ntahe zidasanzwe zerekana n'ukuri yuko imana ishobora kugukura ahantu ikakujana ahandi. hama ikindi naco ni ukwemera usikura situation ihari. hari abantu benshi bama bibaza ati no nje sine iyi situation ndayemeye no iyo uyirimwo. nk'uko rivye twamye tugeze twakunda kubivuga kenshi, kugira ukiri ingwara ubanza kuyirata. utegezwa kwemera ati nivyo, je suis seul, je le sais, ndabizi ndi jenyine. ntimugabo mana sinshaka kugwana, nshaka kwerekana yuko ntari jenyine kandi ari ivyo ariko biri. mugabo mana ndanse kugira nko kumenga siko biri. ntibisigura yuko wemera ingorane zose zijanye na veuvage na celibat canke no kuba mère célibataire canke kuba divorce, ariko nuvuga ati no niko biri. ariko gamana hinge twavance, hinge mfashe, hinge unyereke, hinge ndengane, parce que ikintu cyose uzo resista, ikintu cyose utazokwemera utazokwakira kizokoma kiri mu buzima bwawe. umenga uzo uri kuragwana naco, kuko en fait na energie yawe uzoyigwana, uzo uri kurayikoresha ugwanye cette idée deje uzo wavuye warusha. bice binaruhisha cyane. ikindi naco nashaka guhereza ko nukumenya yuko mu buzima bw'umuntu hariho amasezo, by'ukuri umuntu harira, ariko ayo masezo ntiyamabaho. ya des saisons zishobora kuba zirezire kurusha izindi, ariko ntiyamaho ya masezo, ntiyamaho. ijambo ry'Imana muri Zaburi riravuga yuko ngo quand vient le matin l'allégresse ikiza ucuryoherwa. ariko iyo umaze iminsi wa muri kurarira wijirirwa, ijoro riba rirerire. ariko iyo uvuze uti Imana ndashimye yuko ibihe byiza bwera bize, ugatangura kuja dans l'allégresse, igitondo c'ubuzima bwawe kiraza vy'ukuri. rero ijambo ry'Imana riruzuye ama exemple menshi cyane, uhereye kuri Yesu yavukiye mu muryango wari ufise umuvyeyi Yosefu, famille normale entre guillemets. hanyuma Yosefu aranapfa, arabona nyina wiwe aviva un veuvage à l'époque. yari biteye ubwoba bene data, kuko Imana yashaka kumurinda ariko kumurinda ivyo bintu byose. ariko no uko biri kose twarabonye ko Yesu yavutse muri condition byitwa ko zitari zidasanzwe zinababaje, kugira umuntu wese ku isi ashobora kumwidentifiako. amen. imana ihabwa icubahiro n'ukuri. twizere yuko ayo majambo abirura abatera intege, ariko ushobora kubakorako ni muhemu yera. data mu izina rya Yesu ndasaba ngo ukoreke iyo mitima yuzuyemo agahinda, iyo mitima yuzuyemo umubabaro, iyo mitima yuzuyemo kwiheba, iyo mitima umenga uyu munsi biyumvira yuko ubuzima bwabo bwaheze atavyizigiro. Mana ndagushima kuko ufise experience yo gufasha imfuvyi, yo gufasha abapfakazi.
depuis des années et des années. Mana ubifisemwo uburambe, ndagushima kuko wahinguye benshi, wahinduye benshi, wafashije benshi, wiruye benshi, wakistoye benshi, waderivye benshi, kandi wakomeje benshi. Ndasaba ngo Mana n'aba bariko baratumviriza ubakomeze, ubasubizemwo ivyizigiro, ubahe amayide Mana adasanzwe, ubereke inzira, ubacire inzira, ubereke uko bakwiye kubikora. Mana nukuri wigaragaze mu buzima bwabo, hakumwe wigaragaje mu buzima bwa nyina wa Ismaeli. Aburahamu amaze kumwirukana na Sara akagenda Mana yihebuye ariko ararira, ndagushimira Data kuko wigaragaje mu buzima bwiwe ariko ararira, umurungikira umumarayika maze amwereka iriba ryari hafi. Wereka aba bantu Mana bariko bararera abana bari bonyene, amariba wabateguriye ari hafi yabo kugira ngo pourvoyer surnaturellement à leurs besoins, à leurs besoins matériels, émotionnels, spirituels, Mana, financiers, mu buryo Mana bwose ikintu cyose bakeneye wigaragaze mu buzima bwabo. Nongeye kugushimira kuko uri Imana yishura amasengesho. Reka ubakorere igitangaza cawe, reka ubagendere aho bari, ubarencontre muri besoin yabo. Cubahiro kibi cawe mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahezagire. Tugomba gutangura seri nshasha kuva ku munsi w'ejo. Rero mugire umunsi mwiza, abandi mugire ijoro ryiza, amen.